ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Jewe ndakibashikiriza nitwa Abel Mbonimpa. Uyu munsi tugira ubuntu n'Imana kugira ngo twongere kuyaga amajambo y'Imana. Turagiye gukomeza inyigisho ijanye n'igitabo cyo muri Daniyeli. Uno munsi tugiye kuganira amajambo atubwira ngo ikizira c'ubuyobe ni giki. Imbere ya byose reka tubanze dusenga Imana. Mana yacu yo mwijuru ndagushimiye, ndatanze amashimwe, ndakengurutse cyane nyakubahwa. Mana yo mwijuru ndagukengurukiye kubwira ijambo rizima tugiye gusangira. Mwami w'abami nukuri hezagira uriho umugisha, nukuduhezagira utugire neza, uhezagira umwe wese agiye kubana nanje muri iki cigisho. Ndabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ikizira c'ubuyobe kimwe cazanye ubugesera. Abantu benshi nanje naciye ubwenge nsoma muri Bibiliya cane cane mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24 umurongo wa 15. Tusome ayo majambo aho umwami Yesu yabwira abigishwa biwe ati nuko aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe atusoma niyiyubare. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24 maze dusome ku kigabure ca 25. Haravuga ngo nuko aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera, cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, usoma niyiyubare. Mwene data, naciye ubwenge numva kenshi naribaza kugira ngo menye ikizira ni giki, ubwo buyobe ni giki. Ndibaza yuko abantu benshi bashobora kuba bari bajije ibibazo nk'ivyo jewe nibajije mu myaka yahise, ariko nageze ahantu nza gusobanukirwa ikizira c'ubuyobe. Yesu Kristo rero arababwira ati nukoreraho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera, cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, usoma niyiyubare. Mwene data, woba wibaza ico kibazo, ndagira ngo nkubaze, mbega ikizira c'ubuyobe ni giki? Tugiye kurabira hamwe ikizira c'ubuyobe bavuga nikihe. Bene data, umwami Yesu agabisha abigishwa biwe, umwami Yesu agabisha abakristo. Ndagira ngo iri jambo ry'Imana ryongere kuza ritugabisha kugira ngo tumenye tuti ati aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe gihagaze ahantu hera, usoma niyiyubare. Uno munsi turaza kuraba yuko ico kizira kitoba caramaze kudushikamwo. Uraza gutangara aho uzosangira ikizira caramaze gushika kandi cahereye kera. Turaza kuraba ikizira c'ubuyobe bw'ubugesera Imana ibona koko ko ari ikizira c'ubuyobe bw'ubugesera ku isi. Turaza kuraba ikizira cabaye ubuyobe bw'ubugesera ku Bayuda canke ku Bayahudi canke ku Bisirayeli. Turaza kubona ikizira c'ubuyobe bw'ubugesera ku Bakristo muri rusange. Turaza kuraba ikizira c'ubuyobe ku bantu bose batuye ku isi. Mwene data, ikintu ca mbere no kubwira nuko ikizira c'ubuyobe bw'ubugesera ku Bayuda, umwami yitwa Antiyoshe. Uwo mwami yitwa Antiyoshe w'Ubugiriki yazanye ikizira c'ubuyobe bw'ubugesera, aza gutanga ibimazi abishikanira mu rusengero rw'ikigirwa rw'Imana rw'i Yerusalemu. Aza kuhashingaho urugirwamana rwitwa Zeyusi, arushinga mu rusengero, aza kuhatangira ibimazi kugeza n'ubwo bageze ku rwego rwo kuhatangira ingurube, batanga ikimazi muri urwo rusengero. Ivyo byose ico ni kizira c'ubuyobe bw'ubugesera ku Bayahudi. Ikindi kizira c'ubuyobe bw'ubugesera ku Mana, aho Sodomu na Gomora abagabo bafatana bagatangura gutorana, abagabo ku bandi nuko abagore ku bandi, kugeza aho Sodomu na Gomora yarimbuka. Ico ni kizira c'ubuyobe bw'ubugesera mu maso y'Imana. Ibizira ni byinshi by'ubuyobe bw'ubugesera ku Mana. Icitwa icaha iyo gikozwe ku mugaragaro gica kiba ikizira c'ubuyobe. Iyo leta imaze kwemeza yuko cemewe, abantu bose bakacemera, ico ni kizira c'ubuyobe bw'ubugesera. Ubwo rero turashobora kuraba, mbega uyu munsi ivyo tudondaguye nta biriho? Uno munsi turabona ko hariho amaleta amaze kwemeza gushigikira abagabo barongorana n'abagore barongorana. Ubwo ni ubuyobe bw'ubugesera bumaze kwaduka mu isi, kandi ivyo nivyo vyatumye ibisagara by'i Sodomu n'i Gomora birimbuka biratongoka, kuko cabaye ikizira c'ubuyobe bw'ubugesera.
ico kizira c'ubuyobe bw'ubugesera natwe abakristo, amashengero yose y'abakristo tubihurizako. Ico kizira iyo umaze kubona umugabo ashobora gutora uyundi mugabo, ico ni kizira ku bakristo. Iyo umaze kubona amashengero y'abakristo yaramaze kwemera gutanga impeta mu mashengero iwabo, bakaba baramaze kwiziguruka Imana maze bagahitamwo ubwo bugarariji, ico ni kizira. Kubona umugore akaba umusenyeri hanyuma agaca atora umugore akayobora ishengero, ari umugore afise umugore nkawe babana mu nzu barahanye impeta, ico ni kizira. Aho umupasitori ashobora gutorana akayobora ishengero kandi ari umupasitori afise umugabo nkawe mu nzu babana, ico ni kizira c'ubuyobe bw'ubugesera. Mwene data, ivyo ni vyashitse mu mashengero y'abakristo muri ibi bihe byacu turimwo. None rero tugiye kuraba inkomoko n'isoko y'ibizira vy'ubuyobe bw'ubugesera tumaze kudondagurirwa. Noneho rero tugiye gusoma amajambo y'Imana kugira ngo tumenye inkuru. Mwene data, umenye inkomoko n'isoko y'ikizira c'ubuyobe bw'ubugesera iyo caje gituruka. Dusome mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Daniyeli igihimba ca 11 maze dusome duhereye ku murongo wa 31. Gitabo c'abavugishwa n'Imana Daniyeli igihimba ca 11 maze dusome duhereye ku murongo wa 31. Azogomora ingabo ziwe zihumanye ahera n'iboma yaho, bakureho ikimazi co koswa gihora gitangwa uko bukeye, bahashinge ikizira c'ubuyobe kizana ubugesera. Uwavugishwa n'Imana Daniyeli yabirose ca gihe muri ya myaka yahise akiri Babuloni, arabihishurirwa abigwirwa mwiyerekwa. Imana imwereka ko hazoza abami, muri aba bami ko hazotinda hakaza umwami yitwa Antiyoshe Epifane. Uyu mwami ni umwami w'Ubugiriki. Uyu mwami w'Ubugiriki yagiye kwima ingoma hagati guhera muri uyu mwaka w'175 imbere y'ivuka rya Yesu. Uyu mwami Epifane Antiyoshe, uyu niwe yabaye Antikristo. Antiyoshe uko bamwita mu Gifaransa Antiochus. Uyu mwami niwe yagaragarije neza, yazanye ubugarariji bwa Antikristo, yagwanije abayuda nk'uko tubisoma hano ngo azogomora ingabo maze zihumanya hera n'iboma yaho, bakureho ikimazi cyo koswa gihora gitangwa uko bukeye, bahashinge ikizira c'ubuyobe kizana ubugesera. Uyu mwami Antiyoshe Epifane w'Umugiriki yaraje azana urugirwamana rwitwa Zeyusi, arushinga mu rusengero hari mu mwaka guhera mu mwaka w'175. Ubwami bwe bwarabandanije kugeza 164. Aho yaraje ategeka abaherezi. Hari umuherezi yitwa Matatiya. Uyu muherezi Matatiya niwe yategetswe kugira ngo azafata ibikoko, azafata ahereza. Murazi ko mu Bayuda ari kizira kugira ikindi gitungwa utanga ushikana, ingurube cyangwa ikindi, kandi ni kizira kugira ngo umuyuda atange ikimazi agihereza ikigirwamana. Nuko rero ariko uyu mwami Epifane w'Umugiriki araza azana urugirwamana rwitwa Zeyusi, arushinga mu rusengero rw'i Yerusalemu. Araheza rero acazana ibimazi abihereza uyu muherezi yitwa Matatiya kugira ngo bahereze ico kigirwamana citwa Zeyusi, bagihereze ku bimazi. Mu ntango rero abantu bose bari baramaze kugwa, abantu bose bari baramaze kuneshwa. Antikristo ariwe Antiyoshe yari yaramaze kugarariza, yari yaramaze gutikiza, yari yaramaze gutera ubwoba abantu kugeza aho abayuda benshi bari baramaze kumwemera. Ariko uyu muherezi yitwa Matatiya arahagarara. Amaze guhagarara ashikama maze arahakana, yanka gutanga ikimazi. Aho niho intambara yatanguriye rero. Urugamba rwatanguranye n'umuherezi yitwa Matatiya. Hanyuma rero Matatiya atangura kurwana, aragwana. Maze yari afise abahungu biwe batatu. Abo bahungu we barabahizi. Muri abo bahungu hari yitwa Juda cyangwa Yuda Makabe. Makabe, iryo zina Makabe ryahavuye rihinduka mu gihe cy'iyo ntambara yose.
abayuda barahinduwe izina bitwa abamakabe bitewe n'uko umwe muri abo bahungu ba Matatiya yitwa Makabe yabaye umugenerale agwanira ingabo z'Uhoraho, agwanira abayuda, aratonda urugamba, aba umuhizi. Abo bahungu bose uko ari batatu bagwanye intambara kugeza igihe abayuda b'umutima bahagurutse bafatanya urugamba n'abahungu ba Matatiya, nuko bahava rero bashinga umugwi witwa abamakabe. Abamakabe barahagurutse batera intambara maze bagwanya umwami w'abami yitwa Antiyokisi cankwe Antiyoshi Epifane, maze rero urugamba rurambakana. Dusome ku murongo wa 32. Abakora ibibi byo kurwanya isezerano azobazimirisha akarimi keza, ariko abantu bazi Imana yabo bazoshikama bakore ibikomeye. Mwene data, abayuda benshi muri ico gihe barazimiye, barazimira, baragwa, barapotera, batangura kwemera ivy'uwo mwami w'abami Antiyoshe. Izina n'iryo muntu Antikristo ni nka bamutazira Antiyoshe, ariko ni nka Antikristo kubera iri zina mu minsi y'imperuka niwe Antikristo azogaruka kugira ngo aze gukora nk'ivyo yakoze mbere. Nico gituma haravutse iri zina ryitwa Antikristo kubera bamwitiriye uyu Antiyoshe. Uyu Antiyoshe yarakoze amabi menshi. Bene data, nuko rero abayuda benshi barazimiye, batangura kuva ku Mana, batangura guhurumba, ntibaba bacemera amajambo y'Imana, batangura kuzimira. Muri ico gihe uwo mwami abuza ko kizira gusubira gusoma Ratora canke ibitabo bitanu vya Mose cyangwa ibitabo by'abavugishwa n'Imana. Arahakana ko kizira ntihazagira umuyuda asubira gusoma igitabo na kimwe c'Imana. Arahakana yuko badasubira kuja mu rusengero gusenga. Arahakana, maze ico gihe atonda urugamba, maze atera abayuda bari mu bihe. Urazi ko abayuda ku munsi w'isabato ntibari bemerewe kugira ikintu na kimwe bakora, ntibari bemerewe kugira ahantu baja, kandi ntibemerewe no kugwana. Arungika ingabo z'abasoda baraza baratikiza abayuda, babatikizanya n'abana, nuko abayuda baratikira, ntibaronka ikibagwanira. Arico gituma Yesu Kristo hari ijambo yavuze ngo mu butumwa bwiza bwa Matayo, aravuga ngo musenge kugira ngo uruhungo rwanyu ntiruze rube mu rushana canke ku isabato, kubera ko ku isabato abayuda ntibari bemerewe kugwana canke kwigobotora, kandi umuyuda ku munsi w'isabato ntiyemerewe kwirukanga. Nico gituma Yesu yavuze ati musenge kugira ngo uruhungo rwanyu ntiruze rube mu rushana canke ku isabato. Ivyo yabivuga arimwe arababwira intambara igiye kuzoba igihe inyuma yuko Yesu Kristo aduze mu ijuru. Turazi ko iyo ntambara yabaye ni ya ntambara yashenye urusengero rw'i Yerusalemu mu mwaka wa 70. Iyo yari intambara yariko araburira abayuda. Nuko rero dukomeje ku murongo wa 33, kandi abari n'ubwenge bo mu bantu bazokwigisha benshi, ariko bazokwicwa n'inkota n'umuriro no gushumikwa no kuba inyagano kumara igihe. Mwene data, abamakabe barabo mu nda y'abaherezi, barabalewe, barafashe igikorwa cyo kwigisha, nubwo atabitabo byari bikiboneka, nubwo bari barihanijwe, nubwo uwahirahira akavuga Imana baramwica, baramutoteza, abantu baratikiye barahona, ariko abazi ubwenge barafashe barakora igikorwa cyo kwigisha abandi, bakora umwanya wo kwigisha. Mwene data, ndagira ngo aho uri hose wigira inama yo gufata ingingo yo kwigisha amategeko y'Imana, yo kwigisha ijambo ry'Imana mu bantu, udusomera ijambo ry'Imana mu bantu. Nagira ngo mpanure umuvyeyi afise urugo, afise abana, buri gihe uje ufata umwanya wo gusomera abana, wo gusomera umuryango ijambo ry'Imana. Ufise abantu ubarungikira amajambo y'Imana, usengera abantu, kandi wongere guhanura, maze uburira abantu muri ibi bihe vya nyuma, kugira ngo muze dukore igikorwa cyo kwigisha abantu, kuko ubuzimire bwarabaye bwinshi. Dukore nk'uko abamakabe bakoze, dukore nk'uko aba bantu bakomeje kuguma kwibanga ry'Imana bakoze muri iki gihe cihamwa n'itotezwa ry'abayahudi. Ngo kandi abari n'ubwenge bo mu bantu bazokwigisha benshi, ariko bazokwicwa n'inkota
n'umuriro no gushumikwa no kuba inyagano kumara igihe. Ku murongo wa 34, nibakorokera muri ivyo vyago bazofashwa buhoro, ariko benshi bazokwifatanya nabo mu buryarya. Mwene data, muri ico gihe habaye ibikomeye, abamakabe baraserutse baratabara, nibo baza gutabara abayuda, barigurufye bagira kagwi, maze bakora ico bita revolte, maze bakora intambara yo kugira ngo biyamirize ubwo bwami bw'umu antikristo, ubwo bwami bw'igitugu, ubwami bw'umunyamwaga, ubwami bw'umwami aje gutikiza, maze baraza baratabara, maze batabara abayuda benshi. Muri ico gihe intambara irakomera, kugeza igihe abayuda nabo bikanguye baravuga bati ibyo byose twarazimiye, twarahenzwe, nimuze dushigikira abamakabe, nimuze dushigikira abayuda. Barahaguruka maze baragwana, batonda urugamba, bagwana intambara nziza, maze ya ntambara kugeza igihe bayigwanye, maze baratsinda, baranesha. Ndagira nkubwire yuko Imana yaratabaye, Imana yarashigikiye abamakabe, maze ituma haba intsinzi. Baranesheje uwo mwami antikristo, uwo batazira antikristo ari we Antiyoshe Epifane. Baramurwanije, ingabo ziwe barazituza, ziromoka, maze zirahunga, kugeza igihe uyo Epifani, uyu mwami w'Abagiriki, mu gupfa harageze igihe afatwa n'ingwara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo azofata umukozeko. Bibiliya itubwira ngo azofata umukozeko. Urupfu yapfuye hageze mu ipfa ryiwe, yibuka yuko yatikije abayuda bahoye ubusa, yibuka yuko yatoteje abana b'Imana bahoye ubusa, maze atangura kuvuga. Yapfuye avuga ati, mbega yemwe noba nkibabarirwa ibicumuro nakoze. Yapfuye amaze gutangura kwibaza ati, mbega yemwe amabi nakoze amabi menshi. Yapfuye yicuza, kandi baramubwiye bati, wewe ibyo uvuga nta ukumviriza. Yapfuye nka Yuda. Nuko rero afata umukozeko, maze arapfa aragenda. Abisirayeli baratsinze intambara, bamaze gutsinda ku munsi itariki 14 mu kwa 12 itariki 14 mu 164 imbere yuko Yesu avuka, abayuda basubiye gusenga ukuri kwamye. Uwo mwaka w'164 n'163, maze baca batangura gusenga, batangura gusubizaho programa yo gusenga. Urusengero bararukubura, barahasubira, barahategura, barasubira bakuraho bya bigirwamana vyitwa Zeyusi, barasubira barahahumanura, bahasubira bahagira neza, maze urusengero rwongera kuba urusengero. Mwene data, abamakabe baratsinze, nubwo bahamwe, nubwo batotejwe. Ndagira nkubwire yuko rwabaye urugamba rukomeye. Dusome ku murongo wa 35, kandi bamwe muri abo banyabwenge bazokwicwa, kuzoba ari ukuvugutirwa, kuzoba ari ukubavugutira no kubakuramo inkamba no kubeza, gushitsa ku gihe c'iherezo, kuko iryo herezo rikirindiriye igihe cashinzwe. Mwene data, abantu benshi baracabandanya kuvugutirwa, abantu benshi baracabandanya kwezwa. Mwene data, witegure, kuko muri iki gihe biriko biratwereka yuko uyu antikristo azoza ashaka gukora nk'ivyo Antiyoshe Epifane yakoze. Rero muri ca gihe c'iherezo, antikristo niyamara kuza, azoza gutera abantu, maze ngo ijambo ry'Imana riko riratubwira ngo abazoshikirwa n'ivyo vyago kuzoba ari ukuvugutirwa, kuzoba ari kugira ngo bezwe, kuzoba ari kugira ngo bacishwe mu ruganda. Mwene data, wewe uri mu bigeragezo, umenye yuko uri kuravugutirwa. Wewe uri mu bitsitaza, umenye yuko uri kuravugutirwa. Umuntu wese azoshika mu itotezwa no mwihamwa, amenye yuko ariko aravugutirwa, amenye yuko ariko aracishwa mu ruganda. Ndagira nkubwire yuko si wewe wenyene uzoba uri kurahamwa, si wewe wenyene uzoba uri kuratotezwa. Rero ico nashaka kubwira abakristo nuko mwoza tugahaguruka, tugatangura kwigisha, tukabwira bene data, abashinga intahe mugashinga intahe, abavuga ubutumwa mukavuga ubutumwa, abakizwa mugakizwa, abezwa mukezwa, maze tugatonda urugamba nk'urw'abamakabe. Abamakabe bariyemeje bagwana intambara kandi barayitsinze.
nanje ndagira nkubwire yuko iyi ntambara tuzoyitsinda. Haleluya, tuzonesha. Yesu yaranesheje. Abamakabe baragwanye kandi atamucunguzi bari bwaronke. Murazi ko Yesu atari bwadupfire ku musaraba, ariko noneho tweho mbega icotuma tugira ubwoba ni giki? Tuzotsinda, tuzonesha, kubera yuko Yesu Kristo yarapfuye arazuka. Haleluya, yaradutsindiye urupfu, yaradutsindiye abadayimoni, yaradutsindiye ibyaha, yaradutsindiye ibigeragezo byose. Nico gituma atabwoba tugomba kugira na gatoya. Imana yacu ihabwa icubahiro. 36 nuko uwo mwami azokora uko yigombeye, yishire hejuru, yigira agahambaye gasumba icitwa imana cose, kandi azovuga ibitangaza byo kurogota ku Mana nyamana. Azororanirwa gushitsaho uburake buzoshikira, kuko icashinzwe kitazobura gushika. Awo mwami Antikristo azoshaka gukora nk'ivyo Antiyoshi yakoze, azokwigira agahambaye. Bibiliya iratubwira neza yuko mu minsi y'imperuka Antikristo azoza akicara mu rusengero, akicara ahera, maze agategeka ko abantu bose bamusenga, nk'uko tubona mu Vyahishuriwe Yohana 13 ngo kigira ko bose, aboroshe n'abahambaye, abatunzi n'aboro, abidegemvye n'abagurano, bose bashirwa ku kimenyetso mu ruhanga canke ku kiganza, maze bagatangura gusenga ico kigirwamana, bagatangura gusenga ico gishushanyo. Mwene data, ndagira nkubwire yuko nubwo uwo Antikristo azokwigira gakomeye, nta bubasha afise, nta na kimwe azokora ku bana b'Imana, ahubwo bikwiye yuko dutegerezwa gushikama, maze tugahagarara mu nkomezi, maze tukazomuneshesha ijambo ry'Imana no gusenga. Murongo wa 37, kandi ntazobabara imana z'abasekuruza canke imana isengwa n'abagore canke indi mana yose, kuko azokwishira hejuru gusumba zose. Nukuvuga uyu mwami azokwigira gakomeye, ngo ntazobabara n'imana z'abasekuruza canke ngo imana y'abagore. Niki gituma hariko haravugwa aya majambo? Ikintu ca mbere wamenya nuko aya madini yose, imana y'abagore ni ya madini y'abamaraya. Aya madini yose ari ngaha ku isi bitwa abamaraya. Aya madini yose ari ngaha ku isi, kuko abantu bose, umuntu wese ari mu idini ridakizwa yitwa maraya. Rero aya madini yose azoyakuraho. Antikristo azoyakuraho, ashinge iyindi mana, ashingira indi dini ry'akavantara, idini rihurikiyamwo amabi yose, rishigikira amabi yose, rikemeza amabi yose. Ikizira c'ubuyobe kizoshikanwa ahera, kandi kugira ngo gishike ahera kizoshika ahera mu mitima y'abantu. Ari naco gituma abantu bose bagiye guhumanywa, abandi bazotegwa inshinge, abandi bazohumanywa. Ndagira nkubwire, iyo uhuye n'umuntu yashizeko masike mu maso, nukuvuga n'ingohe ntuzibone, wo mumenya gute? Naho yo bari uwiwanyu, naho mwamuherukana, naho wo mwumva ijwi, naho yo twenga ntumenya ko ariko aragutwengera, naho yo vuga ntumenya ko ariko aravuga, mpaka kubwiye izina ryiwe, ariko kugira ngo umumenye ntushobora kumumenya. Rero izi nshinge ziragiye hariya, abantu benshi bazoshigwamwo ibintu bizotuma kamere muntu iyoberana, ku buryo n'Imana iraba wa muntu yahora iziga wa muntu wa mbere imubure, ihige wa muntu yaremye imubure, imushake imubure. Mwene data, najyanda kubwira ko bipfukwa ku munwa ari akarorero k'ibintu biriko birashigwa imbere ndani. Ubwa mbere wohora uri umuntu, ariko none heraba bigiye guhinduka, usange kamere yawe yarahindutse. Ubwa mbere wohora ufise kamere natire ya Varisito, ya Mariko, kayizina runaka, ariko bizohinduka usange rya zina ryawe, usange ya kamere yawe, ya mico n'imigenzo yawe. Mu myaka iza usanga abana bavuka batazi iyo baja niyo bava. Mwene data, abantu bagiye kuzimirana ubwenge, abantu bagiye kuzimira. Ikizira kiriko kirashikanwa mu mitima, kiriko kirashika mu mibiri y'abantu. Ikizira benshi bazokwibaza ngo kizoshika hariya mu rusengero ryari, none ku rusengero hari Yerusalemu ataruriho. Mbega wibaza yuko ico kizira kitamaze gushika hera? Urusengero rwarasambuwe
guhera mu mwaka w'70 nta rukiriho. None ico kizira ngo muvuge ko kizoshika hera hehe? Pawulo yavuze ngo urusengero rw'Imana ni mwebwe, kandi uzokonona urwo rusengero Imana izomurandura. None hera ico kizira kiriko kirinjira mu mitima y'abantu, kiriko kirinjira mu maraso y'abantu, kiriko kirinjira mu bantu, mu mareta, mu bihugu. Ubu abantu baramaze kwemerera abagabo gutorana, ubu abantu baramaze kwemerera abagore gutorana canke gutorana n'ibikoko. Ubu abantu baramaze kwemera yuko mu rusengero umuntu yikora ivyo yishakiye. Ubu abantu baramaze kwemera yuko guharika no gutora abandi bagore benshi, ukahukana ugatora abandi, yuko atakibi kirimwo. Abantu baramaze kwemera yuko bagiye kwakira za nimero za ca gikoko, ngo nta gicumuro kirimwo, ngo nta nabirimwo. Ubu abantu bagiye gutangura kwemera kubishirako, bigiye gutangura gukora. Mwene data, ivyo vyose ni itanguriro ryo kuramukwa. Ariko ndagira ndakubwira yuko abantu bagiye gutorwa n'abahumbira, uzokwisanga warazimiye. Mwene data, ndagira nkubwira yuko ari igihe ciza co kugira ngo wihane maze wakira umwami Yesu Kristo. Ku murongo wa 37 ngo kandi ntazobabara imana z'abasekuruza canke imana isengwa n'abagore canke iyindi mana yose, kuko azokwishira hejuru gusumba zose. Ariko mu gishingo cazo azokubaha imana y'amaboma, mbere imana basekuruza batigeze kumenya azoyubahisha kuyishikanira izahabu n'ifeza n'utubuyenge tw'igiciro kinini n'ibintu by'igikundiro. Kandi azonesha amaboma arusha yandi gukomera, afashijwe n'iyo mana y'akavantara. Abazomuninahaza bose azobongereraniriza icubahiro, abahe gutwara abantu benshi, kandi azobasaturira ibihugu kw'ingabire. Mwene data, abakuru benshi bagiye kumwemera, abantu benshi bagiye kwemera amategeko ya Nouvelle Ordre Mondiale, bagiye gukomera. Ibihugu bigiye kwemera uyu mwami, bigiye kwemera uyu Antikristo, bigiye kuronka ubutunzi. Bagiye kwemera ibihugu bitazokwemera abo bantu batorana n'abagabo ku bandi. Ivyo bihugu bigiye guharirwa ivomo, ariko bazovyemera bazoca bagira ubutunzi, bazoca bemerwa. Amategeko agiye kuba amategeko aremereye. Ubu hagiye gusohoka amategeko atuma ibihugu bigomba kwemera gukurikiza imico n'imigenzo ya Antikristo. Azoshinga amategeko mu isi yose, abantu bahite bagenda kumwemera. Ikizira c'ubuyobe kiriko kirakwira ku isi yose. Mwene data, bamaso gabe umenye yuko isi yamaze gushikirwa, isi igeze ahantu hakomeye. Uyu Antikristo ariko arahenda abantu, abahendesha akarimi keza, abahendesha ubutunzi, abahendesha amaronko, abahendesha kubereka yuko agiye kuzana ubutunzi, agiye kuzana amahoro. Ariko ivyo byose mwene data umenye yuko ari itanguriro ryo kuramukwa. Nico gihe cawe, nico gihe canje cyo kugira ngo twikangure, cyo kugira ngo tubwire abantu yuko Yesu Kristo ari hafi, kugira ngo abantu bikangure bakizwe, abantu bikangure bihane, abantu bongere gusenga, abantu bongere gutazira Imana, abantu bongere mbere kuvuga ubutumwa. Mwene data, n'igihe ciza muri groupe b'amaso yuko twikangura, maze wari we wese akambaza Imana. Rero mwene data, nakanya kawe keza ko kugira ngo nawe uce bugufi, maze wongere gusenga Imana, kugira ngo Imana ikugendere, Imana ikugire neza, iguha imbaraga, iguha ubushobozi bwo kunesha, bwo kurwanya Antikristo, bwo kurwanya iki kizira c'ubuyobe bw'ubugesera camaze gushikanwa mu mitima y'abantu, camaze gushikanwa mu mareta, kigashikanwa mu bihugu, kigashikanwa mu madini. Amadini yo yaramaze gusamburwa, amadini carayinjiyemwo. Usanga amadini bemera guharika, bagaha impeta umuntu kabiri, bakabatiza abana n'inzoya. Ugasanga barashigikira impeta zibiri, umuntu akarongora kandi n'uwundi akiriho. Abandi ugasanga bapfa gushigikira n'ibindi byose. Mbere ugasanga abandi barinjira mu busengero biyambariye uko bashatse. Ivyo byose ugasanga impeta barazitanga kubahuje ibitsina. Ibi byose nivyerekana yuko turi mu bihe bya Sodomu na Gomora. Mwene data, nimuze duhaguruke dusemerere,
nagira ngo mbwire abantu bari mu madini akigendera muri ivyo, haguruka muvuge, haguruka musemerere. Ndateye akamu abantu bose bari mu madini agishigikiye icaha, agishigikiye ubusambanyi, agishigikiye kwahukana, agishigikiye guhana impeta kabiri, agishigikiye ya mibatizo yo ku mutwe. Abo bantu mwese nimuhaguruke kugira ngo mwongere kuvuga, nandi nimutavugaho amabuye arasemerera. Nubwo mutari buvuge, hari amabuye agiye gusemerera muri iyi minsi. Mugiye kubona amabuye agiye gusemerera. Ubu rero amashamba yashushe kubera yuko ariko kanya dusigaranye ko kuvugira Yesu. Vuga, uvugire Yesu, wature, wihanize ibintu byose ubona biri hambavu yawe, biri mu madini wanyu, aho hantu wanyu usambura ivyo bintu byose byubatswe na shetani, ubisambure mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo abantu bose bariko barakora ibintu bitagira umutwe n'amaguru byongere gusambuka mu izina rya Yesu. Aya mategeko ariko araza byose biriko biratuma isi yononekara, bisambuke mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira nkubwire yuko abamakabe mu kugira batsinde ni ukubera yuko bemeye maze batangura kuva hasi, bafata bakora urugamba rwo kurwanya Antikristo ari we Antiyoshe Epifane. Nuko rero baragwana, bakagwana n'abayuda bagenzi babo, kuko abayuda benshi bari barahenzwe. Nukuvuga baciye mu rugamba rukomeye cyane. Mwene data, umenye yuko aho mu idini urimwo, uraba yuko iyo dini itari kura kujana mu muriro. Kandi ni wavyemera ugatangura kuguma ngo kuvuga ngo nivyo ngo ntaco, ngo jewe nzoguma ngaha ninumiye, ngo ntaco bizontwara. Mwene data, Imana izokubaza yuko wagwanye iki, wagwaniye iki. Vuga, usemerere, wihanize. Niho abana bacu bazovuka ejo bazosanga hari ikindi gikorwa kirimo kirakoreka, hariho umuco uri kuraza, uri kuratangwa. Mwene data, nimuze duhaguruke twigishe, tubwire abantu ubutumwa bwiza, abantu bihane, bareke kuzimira, bareke gukurira mu rujijo, ahubwo bazimuruke bakira umwami Yesu Kristo. Haleluya. Dusenga Imana. Uwera Mana yo mwijuru, ndagushimiye, ndatanze amashimwe. Data, uduhe kwambara ibirwanishwa by'umukristo. Data, kuko tuzi yuko abo tunigana turabe inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza isi y'umwijima n'imwemu mbi z'ahantu ho mwijuru. Ndakwinginze mwami, uduhe ibirwanisho byo mu kurya n'ibyo mu kubamfu, maze dutonde urugamba turwane intambara nziza yo kwizera. Ndagushimiye kubwa mwene data amaze kumva ubutumwa bwiza, umuhe kumurikirwa, umuhe muhemu yera, umuhe umuco, maze umuco wongere kumurika muri we, maze abone ubwiza bwawe. Ndabigushimiye nyakubahwa, urakoze kubikoze. Ndasabye amaraso Yesu Kristo yongere koza no kuhagira umuntu wese, no gusuka muhemu yera ku muntu wese agiye guhabwa inkomezi, agiye kwemera gutonda urugamba rwo kurwanya Antikristo. Ndasabye mwami Yesu twambika inkomezi, izina ryawe rihabwe icubahiro. Ndabigushimiye kandi nkenguruka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.